nabati ngo uvira ngo twayifashe basikovya baraza bamwe barugura amashampanye bararyoherwa ngo uvira ni gwacu Kongo ni gwacu ni gwanyu u Rwanda kariko gwanyu ega nawe n'u Rwanda kwanza edayo si gwabo n'u Rwanda n'ugwa bazungu kuko bafise none baba ni gw'abazungu n'ugwabo none bagaba mwiki gute none hagenda kubaza bo uvuga by'ukuri ko batwagwa na Kagame na Kagame afise umutwara erega hariho abantu bavuga ibintu musanzwe bashe je sinigera mfata ko Chimamanda akomeye mu mutwe arafise agatubro Chimamanda ntakomeye arafise agatubro kweri uraraba n'ibintu yandika canke amajambo avuga arafise agatubro reka rero bavuge nibumva barusha bazofunga ijya minwa yanyu bazibe wani bumva barusha bazofunga ijya minwa yabo bazibe mu gihe bazobatsinze Chimamanda Moses warusanzwe uri imbwa nutampaye amafaranga wemeye 10 million okay kamfata 5 million ko 5 million zasimbizi 5 million ziwanje personnel uri imbwa imoye uburi giki canke ofisi chavwe écoute afisiki kubugiye kubaho kwa son excellence afisiki Chimamanda nta nuko uramaze kubona umuvyeyi avuga ati mbe man nukuri umwana wanje yananiye sigari kinani kimwe Hello bakunzi ba Gatech TV uyu ni Mr Vibe bakunzi ba Gatech twebwe tuvuze amakuru ari update ucurondera Mr Vibe uyu n'umunsi udasanzwe aho dushoboye kwakira umwe mu ba influenceur badasanzwe murabizi ko hagiye kudasanzwe yaro ndavyumva wivuga hewi nanemo muri pare mbeni pare presidentiel arishikiye yosha bon ubisanzwe ga umwana ya mirwande y'abavyeyi byo birasanzwe uvuze yuko ku kirimba gushikayo ko ari ibintu bisanzwe hakaba hari abantu babihahamukiye kuva bakivuka uriyemeye nawe oya sukwiyemera mu gihe wifitiye confidence uzi ivyo ukora utari mu discipline nta mpamvu nimwe yo kutegera umuvyeyi kuko hajyanye urugo imisi yose kirazira kubona papa tashe canke papa ageze mu rugo canke kune baba yicayeko ucutinya kuhegera uramwegera aho ukamubwira ikibazo ufise umuvyeyi mwiza no kurikirana abavyeyi abana biwe ego wewe wabifashe gute wiyumva gute gutumirwa ku kirimba cyo mukuru w'igihugu bon premièrement bikiba byari ibintu by'igitangaza kandi noneho ni ibintu biryoshe ni ibintu umuntu wese afite indoto yabyo ariko kubera ko bivanye n'akazi nkora ndabona ko hari gihe kuko hariho jana mvuga ati jewe aha ibi bintu byose biko biraba nuko Imana yigeze kuba yarabivuze urasenga shaka ndasenga hayo umuntu yigeze kumbwira ati alu wewe kuko Imana uzokwicara n'abakomeye rero ubu biriko biraba nta gitangaza parce que ndi mu kazi nukuri nta mpamvu nimwe uri mu kazi keza kandi en plus dosa uri mukuri tushobora kwicara n'abakomeye baragufotoye ifoto ra posting nuwe umuntu wavuga ati je ndayipostinze asho no muntu nkeneye ko ayibona Chimamanda kubera iki sasa bon Chimamanda no muntu wa mbere icambere yaramfashije c'est vrai kugira ama post hirya no hino ariko yarashiramo akagaye besigura ko mu batumye uduga hejuru ushikaho uri Chimamanda afisemo uruhara shano kuri afisemo uruhara ariko bon ego yaramfashije positivement canke negativement bon iwe yashatse kumfasha muri negativement mugaje sha ndayiprofitiramo sawa bandanye nati ni ugomba ko yayibona kubera iki kubera azi yuko icambere na mbere yahora avuga yuko aba influenceur batafata mu mugongo canke batokushana na president canke batokushana presidenti canke première dame urumva ivyo zose n'ibintu yagiye arabona akamaramara ubwo ngo bugafuka umuntu
uvuze ati jewe ngo Maria iposting ca ndaposta kweri kandi yarayibonye nicaye mu nama zitandukanye maze kugenda ahantu hatandukanye njanye n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe yeah rero ivyo bintu n'ibintu vyose vyagiye biramutusha yarabaye tushe hajyanye kuko nawe arafise izo ndoto ndisiyo arafise izo ndoto kubonana na nyene cyubahiro kubera n'igihemu ya n'igihemu tukira nturashika neza ntiturinjira neza urayipostinze ati ngomba yuko ayibona none niyihe mpamvu wewe washaka gufatira ko uvuga ati je ndakeneye Chimamanda yuko ayibona niyo mpamvu nayiko ndakubwira impamvu nuko atigeze abona ko aba influenceur bo mu Burundi bahabwa agaciro canke bafatwa mu mugongo canke bashaka gutumwako mu manama kanaka ngo bicarane umukuru w'igihugu urumva mugabo twebwe byarashitse kumbure kera byo bitabaye ariko ubu barazi icumu influenceur amaze barazi icumu journaliste amaze barazi combien of agaciro twe dufise ubunye ivyo ro bamaze kubitahura nta mpamvu nimwe niyo mpamvu nakubwiye ati nta mpamvu nimwe umwana tokwegera umuvyeyi canke umuvyeyi tokwegereza umwana Chimamanda amaze kuyibona hari ico yavuze yarabivuze mugabo ntiyabikomanse ko cane ariko narabonye ko hari ibintu vyamutangaje kuko hajyanye kwicara n'umukuru w'igihugu canke kuja mu manama y'umukuru w'igihugu aba influenceur bagatumwako nuko premièrement bashimiye ibikorwa vy'iwacu Chimamanda rero kubona nawe yaciye abiposta akayivuga yarabivuze nuko yabivugiye mu mvugo ya kure abantu batashoboye kubitaho tubifatanye na vyandi bavuga ngo ba Chimamanda na ba Pacifique n'abansi bivyiza ngo hari ivyiza ntebabivuga nukuri nivyo ivyiza ntibigera babivuga wayi batigeze bavuga ati okay twebwe basi turakuze kuko baje barakuze kuri twebwe sivyo ariko sinovuga ko bakuze mu mutwe nibibono mu mutwe barakuze mu myaka sivyo kuko yaba bakuze no mu mutwe baba bazi iciza n'ikibi sivyo mugabo ikibi nico babona ko ari ico ciza nico bashira imbere siko twebwe kuba gushika uyu mwanya duhabwa agaciro sivyo ntivyavuye kuri ibo wapi ntivyavuye kuri ibo twebwe vyavuye twebwe nyene ku bikorwa by'iwacu n'umwete wacu twagiye turakora deja bamaze kubona umujene w'imyaka 20 n'ingahe atarashikana na 30 ariko aravugira igihugu n'umupatriote muri rusange sivyo ariko influence abandi kuza gukunda igihugu ndivuga content twigeze kuvuga uravuga ati aba diaspora nibo bambere bavuga igihugu cacu neza kubera nibo badushikira hari ariko nibo bambere bakora iki voilà nibo badumisha ibihuha urumva kuko nta muntu w'umurundi aje kudumisha ibihuha byose bikorerwa mu mahanga sivyo ivyo byose rero ni ibintu Chimamanda byose bimugarukako urumva kuko ari mu bantu bashira ibihuha hejuru influence mu kwanka igihugu c'u Burundi abandi mugabo wagira ngo urabimubajije akavuga yuko ndiko ndaba influence mu gukunda igihugu ikuba influence mu gukundisha igihugu mu kwerekana ibibanza bitari vyiza voilà gute uri kubereka yuko ukunda igihugu canke uri kubereka yuko bakunda igihugu mu nzira zo kwerekana ibibi hariho abantu bakunda kuvuga ati none wewe na Chimamanda muzohuza ryari nta mpamvu nimwe hosabye iki kugira muhuze na Chimamanda nahinduke mu buhe buryo mu buryo bwo gukunda igihugu akareka ko umwansi w'igihugu ni wowe navuga igihugu nawe kubyo uko waguma umuvuga ko ari urazi impamvu si jewe ndanamuvuga ko gake jewe yamvuze ko nawe ahubwo ni wamvuga sinzi ico yambonyemo canke aramaze kukuresha asha jewe waramwiba vyakera kariyo no kuba iyo content ariko ntiyandeheje content mugabo hariho amajambo umuntu nyene ashobora kubwira ukabona nyene ko umengo aragukeneye ariko ukamurya showbiz nyene akabona nyene ko mutari kumwe uri umuntu ukunda igihugu cyacu ciza c'u Burundi cyane gose n'umutima wawe gose wose urumvise igihugu cyacu c'u Burundi ntigishoboye gufasha bavuga ko kitashoboye gufasha sivyo ngo ntigishoboye nticyashoboye gufasha kugarukana amahoro muri RDC wewe bivuga kwiki
baribesha cane ico ntaco noshigikira. Abarundi kuva kera nta murundi yigeze aneshwa mu ntambara. Abarundi ntibigeze baneshwa gute rero mayo makuru sasa. Duhereye nka kera abarundi bamye banesha. Umurundi ntigera gwa down. Umurundi ningwanyi. Ariko tubona asubira inyuma. Oya, kijya gihe hasohotse. Ntibari basinya amasezerano. Sivyo? Yeah. Ntibari bagiye muri Amerika. Muri Amerika voilà, muri Washington gusinya amasezerano. Yeah. Abarundi twebwe bamaze gusinya amasezerano bubahirije amasezerano barasohoka muri Kongo. Sivyo? Muvira barasohoka baravayo. Nawe rero M23 ati twababonye ati bwandi musubira inyuma. Reka tunyomboke no mukwinjira binjiye mu ijoro. Kweri kiyo atagiye ku murango. Baca babamena umutwe. Bara benshi baca baza mu ijoro. Nabati ngo uvira ngo twayifashe. Basikovya baraza. Babamwe barugura amashampanye bararyoherwa ngo uvira ni gwacu. Kongo ni gwacu. Ni gwanyu u Rwanda kariko gwanyu. Ega nawe n'u Rwanda kwanza edayo si gwabo. N'u Rwanda n'ugwa bazungu. Kuko bafise baba ni Rwanda n'ugwa bazungu. N'ugwabo none. Bagaba mwiki. Gute? None hagenda kubaza. Bovuga by'ukuri ko batwagwa na Kagame. Na Kagame afise umutwara. Gute rero Kagame twebwe ni nkuko twebwe nta mu president mu civile shatwe tugira. Twebwe dufise mu president twebwe n'aba civile tugendera. Afise amapete umuyobozi. Afise amapete. Wowe uragirizwa kugwana intambara yo kumunwa gusa. Of course, ntegeza kwigwana ko ndi umusirikare. Ndi umusirikare umwe n'ubwo. Wo kumunwa wumva ivyo bibaho. Wo kumunwa. Jenda umusirikare wo kumuntu. Niyo mpamvu navyati umuntu wese azoshaka. Azoshaka. I am ready twe tuzogwana from. Ariko kuki? Jewe umuntu azoza ari contre yo gukunda igihugu. Jewe ndagikunda. Mbona ko ibiriko birakogwa ari by'ukuri. Akaza avuga ko atari by'ukuri. Tuzogwana. Umuntu yiteguye kuvuga nabo Burundi bagiye kupambana. Azopambana na Linkarene alu. Bavuga igihugu canje nabi gute. Barazi ko mbiye dupfa twebwe tubaye mu mahoro ngaho. Barazi ivyo turonka ngaha mu Burundi. Ariko haru muvuga u Rwanda nabi tukabona ruguma gwakira abarundi basaba ubwene gihugu ba Dr Crowd ba DJ Ira. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Baba Kajanine. Ivyo byose twese twararondewe. Ivyo byose twese twararondewe. U Rwanda wo gwaro kurondeye. Of course. Gwarandondera unyemera n'amafaranga n'inzu n'imodoka. Hanyuma duhayo makuru. Hamizo jeno vyene gushaka gukunda jeno nayo mukiri gihugu. Canyi barutse. Canyi watinye kubgayo majambo konda kuvuga ati abantu bava bangetura. None ivyo nayi bwakori. Niho twari tugitangura tuvuga yuko abanyarwanda bakora dutukira umukuru w'igihugu cyane. Kujya kuntu twatanga gasopo nta bitusi twigeze dutukana mu bisanzwe. Mugabo barandondeye mu nyuma baravuga ati wayi mutoza mukavugira u Rwanda rwacu turabona ko muri aba influenceurs beza muraza mushigikira u Rwanda rwacu. Naramubajije uwo muntu ndakubaze uri normal ko buri kuravuga ibintu nk'ibyo. Chanambia ati entreta kwa rujante wacu mu Burundi wacu turafisa hano ibitsa kwa rujante bavura mu mutwe kugira waburani bwakoroganye kujera sinawuri umuntu ashaka kugira ngo reka nyemerera amahera arahera ngo nyemerere inzu ngo nyemerere imodoka ngo hama ngo ze gukorera u Rwanda nuguwanyu reka ducishemwo sugwabo reka ducishemwo tusipoze yuko u Rwanda rwumvikanye n'u Burundi. Amatiku rufitiye yoca he? Amatiku ndarufitiye? Erega nibumvikana. Nabo abavuze amajambo n'abanyubahutse na jewe batansavye pardon nta mwumvikano hagati ya. Ariko nawe warubahutse abanyarwanda. Erega nabo bahutse kuko nabo banyubahutse banubahukira n'umuvyeyi.
kuko barezwe nabi abanyarwanda barezwe nabi vraiment we ntawe wigeze uvuga Kagame nabi jewe rinka umwuzukuru wande wamwezi gisabo umwuzukuru wo kwa mwezi gisabo sinigera nubaka umuntu uje atanyubahutse jamais yes mugabo umuntu uje azomburira indero akaburira indero umuvyeyi wacu abavyeyi bacu uko araba James abavyeyi bamzaye n'abavyeyi badutwara sivyo mugabo ngira ndakubwira ikintu kimwe umuntu azokubahuka ubutegetsi bwacu ndiko ndavuga son excellence na madame wiwe ayo muredi ko tuzocanamo alu umwana wa Neva n'umutambuki umukobwa wa mawe yes Chimamanda aravuze ati ukinjira muri Uvira imiliyoni zingahe erega ntiyavuze no mu Uvira gusa yavuze ngo imiliyoni 10 ngo je nasimbizi ntiyavuze Uvira gusa naho nzogera ku mupaka eske ku mupaka wa Uvira no Burundi voilà ntitwagiye n'u Rwanda sivyo n'u Rwanda so twagiye u Rwanda n'u Burundi yego ariko si wowe yavuze yego ntacu mbwa namweretse exemple okay la fois passée twagiye mu Cibitoke ntitwagiye mu Cibitoke kuri impunzi ndavye ari buze yuko nshika ahana haje erega hari abantu bavuga ibintu musanzwe bashe je sinigera mfata ko Chimamanda akomeye mu mutwe arafise agatubro Chimamanda ntakomeye arafise agatubro kweri uraraba n'ibintu yandika canke amajambo avuga arafise agatubro Hatiri yako gatubro kava kuri bon je ribaza yuko afise agatubro kubona yatwaye n'umugore w'umunyamuragi kujya kuntu yagiye no hanze afise yigize umunyamuragi kugira ashike hanze iki je ribaza yuko ivyo zose biko biramutuma umengo sinzi hari hanze abayeho nk'umukozi urumva nta mahoro afise nawe yigirirwa mu nzu ngo ntiyumvira ahantu azoshikira yani erega n'ubundi nyene naho yoza ngaha mu Burundi nta hantu afise ho gushikira urumva bon ariyumvira ikose rya mbere yararikoze ariko nta kundi ari bugire kuko erega mugabo ico muco mukuru w'igihugu cacu abantu nk'abaje tutabafise twe nta kazi twaba dufise nitwomenya n'amakosa reka mugana amakosa y'uburofa atagira umutwe n'amaguru reka rero bavuge nibumva barusha bazofunga ijya minwa yanyu bazibe wani bumva barusha bazofunga ijya minwa yabo bazibe mu gihe bazobatsinzwe hamwe Chimamanda yo guhaye amafaranga yemeye yobandanya kwitwa umugabo atayaguhaye yo kwitwiki sha urabona asanzwe ari imbwa caba imbwa exposa imoye cyangwa mukamubwire neza ati ya Chimamanda Moses warusanzwe uri imbwa nutampaye amafaranga wemeye 10 miliyo okay kamfata 5 miliyo ko 5 miliyo nzasimbizi sivyo 5 miliyo ziwanje personnel zoburi imbwa imoye ntabwo bamfise Mr. Vibe ntabwo bamfise ino ntambara kwiri je Mr. Vibe nza nakoresha konti Chimamanda azoba ari imbwa imoye Muyandi majambo bijya no kugira aryosha inkuru ntayazoba nukugira aryosha inkuru ujya n'amahera ashobora kwikura nkayonya arayafise mbe urazi Edison yagiye hanze yavuze gute yamubwiye gute Chimamanda ubu jewe gushikisa imisi jewe maze ngaha muri Amerika nta kirato wogura ngo ndeke kugigura nta modoka wogura ngo ndeke kugigura kubera iki erega Chimamanda basha nta buzima afise nta buraro n'uburamuka afise aje muri Amerika umwanya n'umwanya nabonye bashobora kumutimbura bakamurungika nta n'umwanya w'akazi afise urumva ari nayo mpamvu aguma kuri telefone njya nimbwa y'amatiku gusa Chimamanda yaragushavuje frame Chimamanda sindamukunda kweri arabizi jewe umuntu ne mudabisubiyemwo urinze wubahuka abavyeyi sivyo wowe ubwawe banagusumba bangana na so na nyoko uko nukutubaha mani nukutubaha wowe ubahuka umuvyeyi w'umuntu nkande uburi giki
canke ufise ishavu écoute afise iki kubugiye kubahuka son excellence afise iki hari abavuga ati uriko uravuga uko uri kurasegeramwo my god jewe sindiko ndasega ni giki cyo bitwemeza jewe sindiko ndasega mfise aho ndyama mfise aho mba ariko jewe n'ubu ndabisubiyemwo umuntu azokubahuka umuvyeyi son excellence na madame wiwe izina ry'Imana tuzobana babi shaka uburi hano mu none nkishavu ndamufitiye Cibamanda ntanamubona hano mu maso iwanje tubonana ngaha twaba turi meze gute uri ngaha mu Burundi ukacishisha vuka umuvyeyi wanje sabrage goca batwa sinkunda uburofa jewe sinkunda aba indiscipline Cibamanda n'umu indiscipline of course Cibamanda n'umu indiscipline sana akwiye no kwikosora urazi ndakubwira ko kimwe hari ibintu rega abantu badatahura c'est vrai arafise France igihe yakunda kuvuga abakozi b'Imana sivyo igihe avuga abakozi b'Imana akabatuka akagira iki abakozi b'Imana bo bari baramaze no kumuhebera bakamutahura ariko je sinshobora gutahura ukuntu uca ushaka kwerekana hari hasigaye yuko avuga yuko ubutegetsi bwacu ari imbwa ari iki nka kujya yatuka abakozi b'Imana yega nico gisigaye kubera gatubura uje mu drama baja je nibaza yuko n'igihe yoza baca bamujana direct kwa regent bakanza kwanza bakamuvuza kuko nikomereye ntagize iki akomeye none n'igiki wasaba leta jewe ahubwo yabari bishoboka n'urubuga rwe bogugara bon jewe n'ukuri nkari Carlene Alu akunda igihugu ciwe ndasavye nukuri kw'Imana mu mutekano wacu n'umutekano w'abanyagihugu n'urukundo dukunda abavyeyi bacu ari we son excellence n'umutamukanyo wiwe ku rukundo ndabakunda jewe mvuze ku gatwe kiwanje shaka kubasaba uko vyoba bishoboka kose ababijejwe barabe ukuntu urubuga rwa Cibamanda Moses gofutwa burundu kuko nta terambere ry'igihugu ruko rurerekana ruriko ruvuga nabi ubutegetsi bwacu ruriko ruvuga nabi abadutwara iterambere ryacu riko rishira hasi uje ntari mu bantu babona vision 2060 ari mu bantu bo kudusubiza muri 2015 gusa no muri 93 murazi vyabaye ivyo ntitwo bisubiramo je nibaze ko message yamaze kumvikana ariko je no gusaba yuko wo kwihangana bon jewe kwihangana kwanje ndifata nyene biga ariko iyo nibutse gusa ko Cibamanda ari muzima jewe canke urubuga rwo rugikora uramaze kumva ikintu gikuniga ngaha iyo ufise ishavu hari ikintu kize kaniga ngaha mani kubera inzigo none wama wamuhanuye basisubira umuhanuro upfe kuyata ujya ntahanugwa nukuri ko Imana bashi urazi akasura heba Cibamanda ntahanugwa uramaze kubona umuvyeyi avuga ati mbe mana nukuri umwana wanje yananiye sigari kinani kimwe sinzi mugabo icompa akava mu maso agapfuma ava kwinosi kuko ayiruhiyeko mu bantu baruhiye kwinosi ni Cibamanda arimo ikibazo ntiwohanura n'umudame n'ubwira n'umudame ngo amuhanura yumva mu rundi wowe no muhana message wakanamuhanura no hana message y'abavyeyi biwe barundi ngira na Facebook canke YouTube bakoresha mugabo narumvise ko bazi ibikorwa vy'umuhungu wabo bakora nabo bafise amaganya ntibabishima abavyeyi ba Cibamanda nabo nyene ntibashimiye ibikorwa vyiwe n'abantu bakijijwe kandi ntibashimiye ibikorwa vy'umuhungu wabo kweri mama urazi mama we kubona avuga ngo je naraheneye imbariro kuvyara Cibamanda nivyo yapfutse kuvyara Cibamanda naraheneye imbariro abandi bo baravyaye je naherekeje kuvyara mama wabahehe Igitega man sinzi ubusite ukungene baba babwita si fake news birazwi yarabivuze mama we of course really makuru ntayo narinze vraiment jewe kijye gihe jewe murazi ko nari nabemereye ndavuga ati reka jewe nabereka umuvyeyi wiwe agira uko mugabo ndaraba kuzana umuntu w'umuvyeyi mwibi bintu entertainment
niba ndiko ndamwononera fo ariko twaragerageje kuyaga Chimamanda ntavuga ko afise amahera sivyo we ntavuga ko afise amahera Chimamanda iwa wafashe iki se na nyina mufashe iki aho bafukana bafashe iki tukiraho walo hariho ibintu Chimamanda akunda kuvuga ngo uwonzanira no makuru ndamuha miliyoni barigeze no kuzana umuntu umwe apfunzwe ntarinze kuvuga ngo uwonzanira ifoto yiwe ndamuha no mafaranga bijya bintu wowe bivuga ku iki kumva yuko umuryango we wowe umerewe n'abariko bakagomba gutanga amafaranga berekana ibibanza canke abantu mu bisanzwe je nibaza yuko iyo akura amafaranga je simpora nibaza kuko muri Amerika numvaga ko nta nakazi afise sivyo ikintu je nibaza yuko ujye mujama naho akura amafaranga afise ama condition yo kuyakoreshamo nivyo je nibaza ko ni jinu ujya mugabo imwe mbi urumva abantu rero baha ayo mahera urumva hariho n'umuntu tukiriko turagira kamatohoza abantu rero aha ayo mahera genda unonderera ibi sivyo narumvise ngo arashobora no gutegura abantu ngo akabakoresha ngo ikirori kanaka kugira kandondora arafapase ntiyabaguriye ngo ingurube yaraguriye ngo abafana biwe ngo ingurube bijya bintu bifise ishusho yihe bro ikintu kinagaza n'ubu je ngira ndabisubiremo abantu bazi yuko turi muri entertainment bari hano mu Burundi gabanyaga kuna Chimamanda sha abantu bazi yuko turi kumwe muri iki entertainment hoho ntuburi mu influenceur gabanyaga kuna Chimamanda ashaka kuguta mu kagabo precise uwo muntu ugomba kubwira man kuvuga izina giwe nanje ubwanje no ndamwononeye carrière ko ndazi yuko aho yogera nivyo mukurikira reka twizere ko yiyumva muga ariyizi kandi ariyumva ariko nubu ndamuhaye gasopo izina ry'Imana ndayivuge muri ya gateke akabandanya gasubira gukorana na Chimamanda ngabaye mu MC ngabaye ibiki izina ry'Imana hazoje ndamuvuga izina arureka ndagushimira nanje ndagushimira